turi kumwe na Messi ngaha aye avec madame wiwe. Imana ni nziza cane gose. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimwitwararike ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo. Ibisigaye ni inyongera. Uratubwiye ngo hari ibyo washaka ama caractère. Wama wifuza umukobwa ameze gute? Mbo icambere narasengera umukobwa vraiment akunda Imana, yubaha Imana. Ndakunda umuntu ambwiza ukuri naho uko kuri koba kugoye cyane kubabaje. Mugabo ambwira ukuri. Ico gihe navyitwararika nico gihe na Yesu yaje yitwararika ivyiwanje. Ariko arambwira ama verite n'utundi tu verite umengo iya tumubasa nakibikira kwanza. Sinabandi ko ndarizwa nivyo wobo bazi. Narumva ko wena ndakunze Imana ku buryo ndayibonye no yihobera. Ndaza ndicara muri salon mu nyuma rero uyu mukobwa acarava nimba muri douche yisize n'utuvuta ndavuga ati yewe sinuyu rero nukuri ntakubesha physiquement elle m'a attiré donc I was attracted to her. Ikintu cambere cambabaza muri runo rugendo twababwiye gose urabona ko umwana w'umukobwa abona amaregle jewe narayabonye ari ubwa mbere aranka guhagarara nabimazemo imyaka hafi 3 wasanga ntwara bibiliya nayinyegeje kugira ngo babagenzi ntibambone ngo bantwenge babone ko ndikijuju mba twakuranye imico hamwe wumva yuko umuntu yoba atavyara habaye ingumba mu bantu babiri itegerezwa kuba ari umugore nawe akabavuye mu busiribatera za ibirato nkamubwira nti uzoza urabishira hariya hano dushira ibirato agacaza no muri chambre aho ndyamba agacashira ikirato hariya nkumva no sara ntiyagire couple nimizotubesha ngo ntibashobora guharira ikintu ngo bishiki hagira icyo batahurizako ivyo birabaho vraiment nkaca mfata nkawure nkiyore mfise nkayishira mu maso nkakoma induru ariko ijwi ridasohoka nakumva wavyaye nkavuga Mana yanje none je uzonye bukajyari hari ahantu ushika imbere ukabona harirabura inyuma harirabura ino hakirabura ahantu hose hakirabura aho hantu umaze kuhagera Hello bakunzi ba Mijo Talent TV ni mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho herereye canke bivanye naho urabi kiganiro ndakutse kuri micro uri kumwe na Ange Irankunda inyuma ya kamera ni wa mu cameraman wacu nyene ameze neza yagufasha isanamu utidoga uno musi rero nko mubibona turahantu hatekanye iyo mubona nicaye imisosi namandi kumwe n'abatumire kandi mba ndi kumwe n'abatumire biteka Joseline biteka umuntu wese ukumwakiriye canke uko muhuye fo kumuha agaciro bivanye n'icari kubera no agaciro reka ndabahe kaze rero ntabishije amajambo menshi nongera ndabaramutsa ndabahe kaze n'abatumire bacu kamere hano mu buryo bwanje papa namahoro gose umeze neza turashima Imana cyane ndabona n'amavuta ego urashaka kwitondera akazi nakanyu ku bantu bo batakumenyereye nitwa Ndayikengurukiye Jean-Marie Ndayikengurukiye Jean-Marie akaba ari umupapa twasanze mu rugo ni nyene urugo kandi enchanté merci beaucoup byabose ka twakire mama wacu nawe namahoro ego namahoro mumeze neza turashima Imana turabona uri mama mwiza sinzi urashaka kwitondera akazina kanyu ko batakuzi canke ko batakumenyereye ego nitwa Ndayizigiye Cynthia ariko Imana ikaba yarampindura izina ubu nkaba ndi mama Liam Imana yarahinduye amateka wanka wemera igumana igumikora twarabemereye yuko tuza turabaha amakouple ataragera kuvyumviro byabo canke ku ndoto zabo n'amakouple yamaze kuhagera today rero twagira amahirwe no kwakira bamwe muri bo bamaze kugera kuco bari bifuza canke kuco baharaniye turi kumwe na Messi ngaha aye avec madame wiwe bagira batuganire rero mbega reka mpere kuri hari inyuma mutarahura nangaha na Cynthia byari bimeze gute mbega wari umutipe ameze gute ukundi iki muri make jewe nduvuga yuko tutaramenyana na Cynthia ndavuga ko preoccupation yanje narakunda akazi hanyuma nkakunda Imana cyane ubuzima bwanje vraiment bwabaye bwo gukorera Imana mu buryo butandukanye mu bice bitandukanye nivyo bintu novuga yuko byantwaye sinigeze ntwagwa n'ubusore nk'abandi ngo nkunda imiziki yo muri disco nibiki uretse ko nkunda umuziki ariko nkakunda muziki w'indirimbo z'Imana uratubwiye ngo
warumva indirimbo z'Imana canke wagendera mu gakiza wari usanzwe ukijije ego nari nsanzwe nkijije imbere yuko duhura nawe ego wavukiye mu muryango ukijije canke wakijije après novuga yuko nakijijwe après donc sinzi ko novuga ko ari igihamana canke coincidence mugabo yabaye coincidence nziza positive ni kuvuga yuko jewe navukiye mu muryango w'abagatolika mugabo aho twavukiye hakaba hari hafi y'urusengero rw'abakizwa umva rero sasa ngiye gukina numvise indirimbo najya gukinira hehe mu bakizwa nubwo dimanche najya muri katolika ariko kumva urumva ko iminsi myinshi nayimara ndiko ndaja mu bakizwa kugeza aho umunsi numvise yuko ubutumwa bwiza bwanshitse ko mitamo aho hantu nyine hama hanjoheye cangamutse ego reka tuje ngaha kwa Sisi nawe novuga gute ukiri umujene canke ukiri muri generation yindi utarabonana na mushinga nahe ngahanya wakunda iki wari umukobwa umeze gute muri make jewe sinovuga ngo navukiye mu muryango w'abantu bakijijwe oya ahubwo nabaye uwa mbere mu muryango nakijijwe nkizwa ndi umwana muto yacishije mu nzira yo kugwara ndagwara ndivuza biranka hanyuma umugenzi arambwira ati none gasha sino gutwara ahantu basenga aca ntwara aho hantu basenga ndahashitse numva ndabikunze nca ndabigumamo rero ngarutse kuri ico kibazo warumbagije ngo wakunda iki nico kintu ca mbere naciye nkunda ndabikunda ndi muto ndabibamo mama yaciye akizwa nyuma yanje gato dusa nk'abakurikiranye mugabo yaje kubera jewe yego antu kiyo ngwara rugwaye yari ikomeye cyane ujya ituma na mama wavuga uti umwana wanje yarakize canke waciye ukira canke iyo ngwara widusangiza naciye nkira kandi nk'umuvyeyi vyaramukoze ku mutima kuko yararushe iyo ngwara reka ndayibabwire urabona ko ujya umwana w'umukobwa abona amaregre jewe narayabonye ari ubwa mbere aranka guhagarara biguma biza biranka guhera nabimazemo imyaka hafi 3 iyo vyanduhurira une semaine après bikongera kandi bikaza urumva rero nk'umuvyeyi vyategerezwa kumumarka nta hatari yaramvuje nta catari bwakore ico bamurangira cyose yaragikora rero abonye ico gitangaza kibaye nkakira hanyuma abona ngiye mu bintu vy'Imana aravuga ati nanje ngiye kuyikurikira iyo mana Imana nayo itakura umuntu kandi nta nayo itomushikana kumva urengira niyo yari inzira kugira ngo uyegereze Imana canke wegere umuryango ukurikire iyindi nzira sivyo sinzi ko byari mwahuye murashaka kubidusangiza ubwo buzima utarahura na meshe ngaha anyuga ngo dutanga urundi buzima bushasha abandi bajene bameze uko bakunda uko baraja mu birori wewe ivyo warabigiye ntavyo nigeze njamo kubera urumva ko nakijijwe mfise iyo myaka 13 hama nari umunyeshuri no kuvuga ngo ikintu canyo kipa yari shuri no gusenga ivyo bintu ndavyemeza cane kuko abo tunga nico gihe kandi nanje nari ndi muri bo twari dufise groupe yacu ubona ko ishushe hama Imana ibikora hakiri kare mvuyeyo natanguye kugira isoni ico gihe cacu urumva hari kera ibintu vy'agakiza ntivyari bimeze nk'ivyubu wasanga ntwara bibiliya nayinyegeje kugira ngo babagenzi ntibambone ngo bantwenge babone ko ndi kijuju mbere yuko menyana n'uyo bwari ivyo kwari kwishuri gusenga nari muri chorale ugasanga niyamira muri ivyo gusa yego reka dutangure ubuzima bushasha rero muba mwarahuye ryari ico kibazo ndibuka ko twahuye muri 2014 mugabo unkundiye details z'amatariki izo bazibaza abadamu vraiment izo nivyo mwiyumvira hari ryari iki 2015 muri janvier mu matariki ya mbere hari nka lo 3 ego nkubaranyibukije
ofete mu mutwe nari nzi ko twahuye 2014 kuko jewe 2014 nari kumwe n'umuntu w'inshuti yanje umu worship leader yitwa Christophe. Twari twagize amasezerano nawe yuko tuzopasa bonane hamwe, twagiye kuramutsa abavyeyi biwe Cibitoki cya Rugombo. Rero tuca tujayo juste le 31 tuvuye muri veye tuca tujayo, hanyuma navuyeyo ndi mu mavuta ya atari, twarafashe umwanya wo gusenga. Ngarutse niho nahuye n'uyu mudamu, ubwo twahuyeyo umwaka utanguye janvier 2015. Ibyo ntavyo niko ndibuka neza. Sinzi ko dusangiza byagenze gute kugira muhure, urugendo rwari rumeze gute? N'umukobwa w'umukuzine niwe yigeze kumbwira ati mon frère, wewe hariho umudada nimwahura uzoba interesse kuko afise amakalite nkayo wewe ushaka ukunda. Waravuga umukobwa wifuza? Urumva twarayaga kenshi nkamubwira donc umukobwa nkunda uko yoba ameze ukuntu. We rero yari yarabifashe nka nkama, nabo akaba afise umudadazi ahantu ko barabagenzi basengera hamwe umengo ntihenze, vuga ati umunsi umwe nzobahuza. Nuko byagenze. Wari ufite icyumvire cyuko ugomba kubaka canke bya bindi by'abasore nyine? Oya, narashaka kubaka kuko n'imyaka yasa niyagiye. Ofite je navuye ngaha mu Burundi kera, navuye ngaha mu Burundi muri 97. Umva ibintu vya SMO bitanguye, ndumukizwa wa undi yuzuye umuriro, nkaba ivyo kwambara uniforme z'igisirikare no kuja mu bisirikare yose umuhamagaro wiwanje. Ndongirirwa ibakwe ngira ubuntu, ndonka abantu b'abanyamerika bashobora kumfasha kwiga, nshanja kwiga muri Kenya. Sasa ubuzima bwo mu mahanga ni atari, uraja mu byo kwiga ukaja mu byo gukora. Ikintu cyo kubaka rero narumva ko nifuza kubaka n'umudamu nzosanga iwacu, uretse ko navuga nti ubushake bw'Imana aho tuzohurira wo azo ari ubushake bw'Imana sawa. Mugabo kubera ivyo byo kuba henshi byatumye nteba kurongora, ku buryo igihe twahuye nawe nukuri yari nk'ipapa ryamaze gusha hageze ko riribwa. Sisi nawe byari bimeze gute umunsi muhura? Wari ubyiteze canke ibyo byo kuvuga ati kubaka byari nyuma nk'ukwezi? Oya, nari ndavyiteze kuko ni wari ugeze? Nari ngeze sinari muto. Yego nari numva ko hageze, numva n'abantu babiri bahuye bahura bose bageze. Aratubwiye ngo yarakunze kuganira n'abakuzine biwe canke inshuti ziye, akavuga ati jewe nkeneye umukobwa ameze uko, kandi yavuze ngo Imana yari yamuteguye ahantu. Nawe byari bimeze gute? Bavuga ati nkeneye umuhungu ameze uko canke avuga ati uzoza wese nzomwakira? Oya, nari mfise ivyo nshaka ku muntu nshaka yuko twubakana, na cane iyo umuntu amaze guhura na deception asigara avuga ati ndashaka umuntu ari mûr, akuze, azi ico ashaka kandi akijijwe. Kuko aho hanze vraiment hari igihe wahura n'umuntu kibaza ngo arakijijwe, kumbe n'umuescura araho. Uratubwiye ngo hari ibyo washaka amakaraktere, wama wifuza umukobwa ameze gute? Mbo icyambere narasengera umukobwa vraiment akunda Imana, yubaha Imana. Hanyuma ikintu kigira kabiri w'umunyabuntu, tutazoronka abashitsi ngo abyimbe. Donc kukuruma nakuze mu muryango, mama turi kumwe n'abakuzine n'abande. Rero narumva yuko vyompa amahoro mpuye n'umuntu yubaha Imana, akunda Imana kandi afise impuhwe, akunda abandi bantu, atanga atari umuntu w'ingumyi. Ico rero nico ni ibintu bikuru nasengera vraiment. Yego, barakubwira ngo twaronse wa mukobwa, hari ahantu tumuziga ngo byakiriye gute canke umunsi abikubwira warabiciye amazi canke bavuga ati aha aka kantu niko? Bo sinabiciye amazi, navuze ni aka kantu niko, kuko wibuke ko nakubwiye nti nari namaze guhishira. Donc nari umuntu mvuga nti je ubu ikiza umugishuza kuza vraiment ndawufata. Nari mu bihe vraiment mvuga ni iki ni gihe ciwanje. Kandi n'ikindi cyari no bibutsa, twahuye mvuye mu masengesho, nta kindi kintu nari ndasengera n'ukuri. Navuze ni Imana, uyu mwaka ngiye gutangura uzombera umwaka ntazokwibagira, uzombera umwaka w'igitangaza, uzombera umwaka w'amasezerano gushika.
biraba bica biraba rero urumva naranezerewe cyane. tugerageje kumva sisi yatubwiye ngo umaze guhura n'ama deception hari byinshi waciyemo utarahura na mushinga nahe ngaha papa Liam utarahura na papa Liam hari byinshi waciyemo hari ama deception waraciyemo kugira ngo uvuge ngo hari ibintu twari twaraciyemo waciye muri bihe mu byerekeye urukundo hari byinshi waraciyemo utarahura ngaha na papa Liam. Oya si byinshi ariko hariho umwe twahuye turakundana atari ngaha mu gihugu hama nza kubona yuko peut-être atari uw'Imana yanyandikiye nizo deception ahuye nazo ego papa Liam nawe byari bimeze gute? Jewe nanje imbere yuko duhura ego bariho abo twari tumaze guhura mbo sinzi ko novuga nka babiri hari uwo mu gihugu aho narindi mu mahanga hari uwo twigeze gukundana mugabo yari umuntu agira ibintu by'ibinyoma abesha ico naco kiri mu bintu vraiment nuko nakikubwiye ndakunda umuntu ambwiza ukuri naho uko kuri koba kugoye cyane kubabaje mugabo ambwira ukuri rero ntitwashoboye guhuza kuko ibintu byose yabifata à la légère urumva uri hehe ndaha bari kugasanga sivyo rero uyo ntitwamaranye igihe kirekire mugana aje gufatana n'uwundi malheureusement ndavuga ati none jewe cyane hari Imana ishaka kunyigisha n'uyu duhuye wa kabiri nawe nyine ikintu cyo kubesha ugasanga niduhuza ibyo ndamubagije ugasanga harimo ibintu nyene by'ibinyoma ndavuga ati cyanke nije ndiko ndigora abakobwa bose barabisha nuko bimeze niko natangiye kwiyumvira mugabo mu nyuma rero maze guhura na madame ngaha twarayaga nkumva ariko biratandukanye ariko arambwira ama verite n'utundi tu verite umengo yatuma basa nakibikira kwanza mvuga ati uyu rero sasa iyo usenze ukizera nukuri Imana iraguha ivyo wasenze wasavye Imana yego mbo utugorane duto nitwobura ariko ivyo ni normal mugabo bikuru uravuga uti wow uyu muntu uyu ni inyishu kuko afise iki nta bintu by'ibinyoma ndamuzi ko vrai vugisha ukuri nibaza yuko ari umushinge wa byose uko byaba bimeze kose urifa kuvugisha ukuri kugira ngo mutahurane ibintu bigende neza uratubwiye ngo hari 2015 uravuze ngo jewe naka reka nambare ipantaro nsobeke nje kuraba umukobwa bandangiye byagenze gute kugira ngo utere iyo ntambwe? Ni byari birori kabisa urumva wa mukuzine nyene umva baraganira n'uyu arambye ati ndashaka ndaguhuze n'uyu musore muhure n'umukuze wanje ati eba n'umukuze préféré yitonda ameze neza arantaka amashugwe kabisa mugabo uyu nawe akaba afise principe itari mbi akumva kumengo ntashobora guhaguruka abari waja aho umuhungu ari we akihagarara ko agashaka ahubwo umuhungu ni wazoza umva rero sasa jewe umukobwa twaganira yanka kunsitaza kandi ati naravuganye nawe nzokubwira aho tuzohurira je je nagira ivyiyumviro yuko tuzohurira nka kuri beach ahantu dusangire kumbe aravyanga ubwa mbere aravyanga ubwa kabiri aravyanga ubwa gatatu haragera igihe mbwira iyo mukuzine wanje ni acana nabyo ivyo bintu rero shaka kubyirekere mugaravuga ati no sinshobora kubireka acagerageza ukuntu ahubwo uwe iyo ntwara jewe iwabo jewe ntavyo narinzi kuko yabimbwira urumva nari namaze kuvuga ati uyu mukobwa none aragara byatari none hari n'igihe twigeze no gupanga guhura ahantu bita kuri Bora Bora ndaza nzi ngo yaje wumva yari yambwiye ukuntu yabameze umva umudada wese ameze nkawe nacamuga ati wow ni ule suje wow nujya wow nujya sanga ntibya bintu ni gute ngo wapi niyaje saba uyaba nabandi bagenzi banje candikawusha nyene turaganira mugabo mu nyuma urumva yaje kuntwari wabo atabinteguje yego ati merekeza ahantu merekeza oye warashaka yambwiye ati urazi ingo duhurira ahantu nagizaga aga problème hariho amahera na kehaniwe ingo kabisa duhure ugira icyo umfashije hari byo nshaka kugura mugabo yashaka ko duhurira juste kwibarabara ry'iwabo nawe yego
ucurindira rero muhira wasanze ari wenyine canke hari abavyeyi washaka uyu yaciye abimenya konje hariho mama wiwe n'umupetite sere wiwe umengo yego n'umumama wundi w'umushitsi yari w'umusenzi hamanje uyu ivyo byose yaciye yiterera muri dushe kugira ngo yipambe kidogo kameme basi rero sasa urumva akija mu cumba jewe ninje mu rupangu iwabo mbona petite sere wiwe na mama wiwe nca nibaza ni wa mukoga n'uyu kameme umutima urakubita cyane avuga ati ariko mengo ni muto cyane kuko amuruta nka 10 ans ndavuga ko ari muto cyane n'uyu kameme mbona ni mwiza kandi avuga ndaza ndicara muri salon mu nyuma rero uyu mukobwa acarava nimbere muri douche yisize n'utuvuta ndavuga ati ivyo byose n'uyu rero yadisiteka reka tubadesi na tumenyere abakobwa uvuga ati ivyo bintu ntibibaho canke ati ndashushe we kuri we byari bimeze gute akibimbwira mvugishije kuri sinigeze nshuha ngo nshuhe vya bindi vy'abakobwa sinigeze nshuha kubera ko ivyo vya mbere nari mvuyemo yaramumbwiye aramusiga amavuta arambwira ko ari umukizwa arambwira ko akijijwe nanje kuko ivyo vya mbere nari mvuyemo wo wundi nawe yavuga ko ari umukizwa wanashaka w'umupentekote urumva numva rero ata muti musimbutse n'ivyo yavuze vy'uko naguma bambwira ati ingo turaha nkavuga none jewe barije mpaguruka ninasanga hariho agaterme dukunda kuvuga ngaha ninasanga atari bitu byangu ari jewe nagiye ntiduhuze naze ngaha ansange muhira hama nimba nshime nimba atanshima bari wagenda niko wavuga rero uwo mukuzine wiwe canke uwo mugenzi wawe ariko arabikubwira uratubwiye ngene wavyakira ati jewe uko biri kose ategeza kunsanga ngaha anya umunsi wa mbere umubona uko wari uvyiteze niko wabisanze canke wabibonye gute umunsi wa mbere ndamubona nta vyinshi vyabayeho kuko burya kugira ngo umuntu muhuze ikiganiro mugirana ukumva uko avuga rero umunsi wa mbere aza muhira ntabwo twigeze tuganira cane yarashitse turamwakira mama aramwakira aramubaza ati mama nari namubwiye ndamubwira uwo mugenzi wanje ntiyambwiye ko hava azana umushitsi ngaha urumva yaje mama bizi aramwakira turasenga mama wanje arasenga urumva nababwiye ko akijijwe cane kandi arasenga aramubaza ati uri umwana wo kwande uvuka he ibintu nk'ivyo hama aramwishura ati jewe ndakubwire ko ndi umwana wo kwande acamubwira uko nyene muri blague ngo je ndi umwana wo kwa jewe nyene wo kwa Jamari kuko we nawe yitwa Jamari niwe yitwa Jamari ati kuko nta papa mfise nta mama mfise urumva ndi wo kwa jewe mama rero bica biramukora ko acaramubwira ati yo mwana uri imfuvyi ati kuva uno munsi ngiye kukubera umuvyeyi umunsi wa kabiri dusubiye guhura tukicarana twahuriye muri ville turicarana kuzina atari hari turi babiri hama dusangira ifanta niho twatangura rero kuyaga arambwira ati jewe nkuko ujya mukuzine wanje yoba yarabikubwiye naje mu Burundi ndifuza kuhakura umugeni tuca dutangura kuganira nk'abantu basanzwe baziranye nk'abantu bari baziranye kuva kera ata bintu vy'amakode vyikiye kuko burya connection ya mbere niyo konta ndamubwira nawe arambwira tutangura kuganira vraiment nk'abantu utatuzi ntiwashobora gutahura yuko ari abantu baraye bamenyanye rero ndamubonye sanga mu kiyago twagiranye no ku maso kuko hari ivyo umuntu ashobora kuba akunda mu buryo bugaragara sanga ivyo nakunda ku muhungu arabikwije reka tugaruke kuri Jama ico gihe nari ngifise n'amaboko meze neza ikosto nyene umuntu w'umukristo yujuje
atari ubu natangiye umukristo yugaye gatoye. reka tukubaze rero uragiye muri wabo nkuko aratubwiye ati barakwakiriye nyene nk'umushitsi nko imigenzo y'ikirundi bidusaba canke ibitwigisha iryo jambo umuvyeyi we yakubwiye ati guhera uno munsi ngiye kukubera umuvyeyi waryakiriye gute kandi uzi yuko ugiye kuhakura umugeni ufise iyindi vision kuri wewe waryakiriye gute? Ahubwo rero sasa nongereje kuri ico mbanze ndacishure navyakiriye neza gose. Navyakiriye neza gose kuko urumva nabuze umumama kuva nciga mu 9 kuri lycée de Lac Tanganyika kera. Urumva amaze kuvuga ati nzokubera mama. Ndakwibutse yuko uyo munsi n'uyo mukuzine turi kumwe ngaho habaye ibintu vyiza. Ibintu vyiza byahabaye yaravuze ubutumwa uyo mumama ariwe mabukwe. Yaravuze ubutumwa ari mu mavuta y'Imana dasanzwe. Yaravuye muri Kenya aravuga ubutumwa bwiza yigisha ijambo ry'Imana kugeza aho nibagira icyanzanye. Urumva ico kintu yaravuze ubutumwa ndibagira kuko ndakunda ijambo ry'Imana cyane gose. Niryo ringize niryo ritugize sinokubesha. Yaravuze ubutumwa ndavuga ni bitu ya kudrage bibiri leta hapa ibintu byo kuza kudraga byanzanye naho vyoreka. Ndumvise ijambo ry'Imana riryoshe rinezereje umutima wanje. Harabaye connection rero nziza. Nziza kuko ahubwo uyo mukuzine wewe yagumye ariko ararira kubera amajambo y'Imana. N'uyo mu mama twahasanze na kuyikwera umusenzi yaguma senga bayaga hariho ubwiza bw'Imana je nto kusigura ingene bwari umeze. Yabaye connection nziza navuye aho nezerewe cyane gose. Kugira ngo ugere ku iyo etape yo kuvuga ngo fiançailles atari copinage kuri wewe uri umusore uvuga uti wari gikosto cugaye wari umutipe abakobwa bose babona uvuga uti uyu mutipe ndamwifuza byarakoroheye gufata ingingo byagenze gute kugira ngo uyumvire ico kintu pana gutakaza umwanya copinage ibyo n'ubwana ati reka mvuga uti hari abatipe benshi bafite amafaranga kandi bafite imyaka myinshi ariko byabananiye gufata ingingo wewe kuri wewe byagenze gute? Jewe kuri jewe bigeze kuri we yavuze akantu ngo ka deception sivyo. Ego yakundanye n'umuntu batari na kumwe washaka bataronse n'umwanya wo kuganira kwiye yari kure ibyo bayaga utugeso twiwe twinshi yatumenye batari na kumwe kuko yaba mu mahanga. Je nanje novuga gute? Novuga ko nari mu bihe n'ukuri nari mu bihe byo kuvuga ati ibi ni bihe byanje. Urumva umuntu wese ndabona tarubaka mugabo igihe hazogera kushaka kubaka uzovyumva ko iki ni gihe canje kirashitse. Narumva ko ndi mu mavuta yavyo narumva ko ngeze kubaka. Rero mu byo yavuze mu byo bindi nta detail ntageze kuko arazi ko nkunda gutera blague ngatwenza nukuri ntakubesha physiquement elle m'a attiré donc I was attracted to her kubera ukuntu namubonye nibiki navuga si wow uyu mudamu ni uyu mudada ni mwiza ameze neza mugabo still kubera bijya ibintu byacu bigukizwa uvuga uti nimba ari ubushake bw'Imana bizobe. Ikindi naco ntokwibagira umukuzine yarankunda cyane yarambwira intahe ziwe kandi yarambwira ukuri yaravuga ati sinoguta mu rudubi sinoza kukurangira umudada w'imico mibi juste kugira ngo gusa mbone ko waronse umuntu no nico. Murinjira rero muri fiançailles ubwo rugendo rwari rumeze gute? Hari byinshi mwaciyemwo mbega fiançailles yanyu yamaze igihe kingana gute? Mbo fiançailles yamaze umwaka ego yamaze umwaka wibuke twari mu bihe bitoroshe nga mu Burundi kumva ko duhuye début ya 2015 cyagiye turiko turiyumvira nibiki nkawe amaze kusenga yaragize conviction aravuga ati no uyu muntu vraiment uyu ndabona ko ari umuntu wiwanje. Sisi hari ibintu byinshi abakobwa duhura navyo gasanga ego naho buronse umuntu wisezerano mvuga uti uyu muntu uko biri kose n'umuntu wo kuri canke n'umuntu afite icyo ashaka gushikako ubwoba ntibubura. Bya bintu mvuga ati mbe ngize iki ugasanga arahindutse bimeze gute wewe kuri we ntivyagushikiye? Kujya nyene ijambo ry'Imana ritubwira ngo babiri canke batatu aho bazoba bakoranye kubw'izina ryanje nanje nzoza mbe hagati yabo. Iyo rero Yesu abaye hagati yanyu urumva ko umuntu ivyo ariko arakubwira ari ukuri kuzuye. Rero sinamudutako numva mu mpemu yanje narasanta ko ivyo avuga ivyo ambwira vyose nukuri.
novuga ngo kuzine waragize icumara tumushimira cyane aho ari hose wubahwe reka tugende rero avuze ngo fiancé yanyu yamaze umwaka donc mwagize mariage muri 2016 uragize mariage rero mariage kuri wewe cyari giki canke hari abantu bafite signification y'iki ya mariage nkene kugira mariage kugira ngo habiki ndo nk'umuntu ajeha ivyo mu rugo donc mengo umukobwa aje kuba gestionnaire mu rugo wowe vision yawe kuri mariage uyisigura gute mariage mvugishije ukuri nashaka stabilité numve yuko ndi umuntu w'umushinga nawe w'umugabo urumva mu mahanga iyo hari igihe naronka ndavyite nagirirwa ibakwe ryo kwinterpreta nkasanga ndiko ndinterpretera abavuga butumwa hari igihe sasa wasanga bagize ibintu bavyita ama workshop atelier sivyo inyigisho ngo z'abubatse inyigisho ngo z'abajene jenga cansanga kubera ko ndiko ndinterpreta nagiye no kwinterpretera abubatse hari rero sasa igihe umuvuga butumwa yaba ariko arigisha abubatse agaca mpindukirira sasa wewe nubwo uri kuranye interpretera gasha nta kintu mbona nanjye ngaca nikawusha bose bacavuga ngo uyu umukozi w'Imana nama numva ko hari ikintu gihaze rero kubaka kwanje niko ari kugira ngo umuntu azoze kujerana bikoya narumva ko nshaka stabilité numve ko nuzuye ego impamvu mvuze gucyo hari abantu muri kino gihe turimwo kiragoye cyane kuri twebwe tukira abajene zamumva ngo nkene mariage itesa abantu bose bazokwikugura en plus ari umutipe afite amafaranga nawe wari umunyamahanga cyari cyoroshe cyane kuvuga ngo nkeneye apana kuvuga ngo reka nkore mariage kwera kubahisha umuryango agateka kwa no nkeneye kugira mariage itesa kugira ngo abantu bose bazoyikugure nkeneye kugira mariage kugira ngo ndonke vya bindi nja kurondera uraza batipe ugasanga ati nkeneye ikintu nzosanga muhira ari cyo nkeneye kwa vya bintu nyene ntagomvye kuvuga mu izina cyangwa ngasanga iyo gestion irakugora nkeneye umukobwa azora ibintu by'urugo donc je mpangayike abantu bafite signification zinshi za mariage wera uravuze ati wagomvye stabilité nashaka kumva yuko cette fois-ci nuzuye ego nuzuye ntacitwa wa museribateri cyangwa wa muntu yananiranye kubaka cyangwa wa muntu afite ibibazo bitandukanye kuko umuntu wese ashayiyumvira ibyo ashaka ego nagize mariage mwibuke sinabivuze ko nagize mariage maze gukura nari mfise imyaka 39 38 gutyo ego sisi nawe gute mariage kuri wewe yari ifise signification nyabaki kuri jewe mariage no kuzuzanya ubuhari mugabo utuzuye iyo uronse uwundi rero muruzuzanya arakuzura nawe ukamwuzura abafise vide ziri muri we nanje mfise izindi Imana ikadushira hamwe kugira ngo twuzuzanye nico gituma uzusanga mu rugo abantu baba batameze kumwe badafise karaktere zimwe bamwe na bamwe hanze bakibaza cyane bajya abantu bumvikana gute bumvikana kuko ni Imana yabikoze kugira ngo jewe ndamwuzuze nawe anyuzuze ndamuhe karaktere zanje nawe ampiziwe amfashe mu byo jewe ntashoboye nanje ndamufasha nico gituma umugore yitwa umufasha aba yaje gufasha burya umugabo naho yoba umugangi kugira bivuze akagira amaboko naba yuzuye yuzura neza ari uko aronse uw'Imana yamwandikiye ubwo ikintu nakuyemo ni giki mu buzima bwa mariage uko mwumvikana niko mugenda mutera imbere muva kuri intambwe muja ku yindi nta maseremoni novuga ngo yego yarabayeho mugabo jewe nubwo atari kuhaba nari numva twobana dufe kumvikana dufe guhuza ibisigaye nibisanzwe impamvu ndabikubadije hari abantu muri kino gihe nguma ngaruka muri kino gihe bavuga ngo jewe ntagize mariage ego kubahisha umuryango nivyiteka kandi
nifo kuvyubaha nk'umugenzo canke akaranga ko murundi canke umurundi kazi wavuga ati jewe ntagize mariage en plus ari umutipe bon arafise akazi uko aho yo bakora kose arafise akazi arafise amafaranga kubera ikatonkwa kweki iyo ceremony toba ivyo bintu aregeze kuvyumvira ati no mubwira ngo ingo hatabaye ivyo bindi vyose uribaza ko yari kukwemerera bon icambere turakijijwe arakijiwe nanjye ndakijijwe sinigeze niyumvira ko nokora ikintu cyo mukoze isoni oya nawe nuko ntiyumva yuko twogenda gusa ngo tubane tutagize mariage tutaciye mu rusengero cyangwa tuci mu mategeko nkuko bisabwa ego donc muragize mariage murabanye avuze ati mwatanguye ku buzima buri hasi kandi abantu bari bazi yuko uri umuntu wikwije ufise hana hariya bari bafise ukuntu bakubona kuri kwasimo ni impamvu y'ubuzima canke wagombye kumucisha mu bintu kugira ngo atahure urumva novuga gutya imbere yuko tugira mariage twarafashe inzu izimvye cyane aravyibuka kubera nari mfise image y'ibintu nkunda wanashaka mu rusengero narubaha kameme umugisha wo mu nzu y'Imana muga mu nzu y'Imana urusengero burya sajya amatafari nazijya mpome ni nabantu narumva yuko nufata ahantu hari inzu nziza ifise jardin niniya bakaduhezagirira ngaho ko hari karirimbiraho nivyo nari nashaka kandi niko vyagenze twagiye gusoma urusengero ariko ibisigaye byose byabereye aho nyene twari twafashe mugana namubwiye madame ndabenye nayo nyene ko afise umutima wo kubaka ntushira imbere ibintu by'amaronko nibiki reka tutanga ayo mafaranga tuhamara uko kwezi mugabe inyuma yuko kwezi uzoce wemeraho ndagutwara hose ko nzoba namaze kuba umugabo wawe uzonyizere ko ivyo nzoba nkoze shwa nzoba ngize atazoba ari mbi rero sinashaka kugira ama dépenses y'ibitangaza yiki ndarinzi yuko ari turi mu Rwanda du passage dushaka kwitahira iwacu mu Burundi rero nico rero sasa twaciye yavuye ngaho urumva je nasubiye inyuma cyambwira agende gufata inzu itazimvye arabikwemerera wavyakiriye gute wabona ko ari kigerageza agombye kugucishamo canke waramutahura sinikeze mbona na rimwe ko ari kigeragezo oya nabifashe nk'ibintu bisanzwe hari abakobwa bavuga kubera iki nyene wansizemo arashavuga ati hajya nyene niho numva ku muhamagaro wanje uri tugume hajya mbwa wewe nihangoye vraiment hari couple mperutse gukoresha bari kugira mariage donc baracari bashasha mu rugendo murimo bagira narababajije ngo mu kwigira mariage hari imihezagiro guhezagera mu isengero genda mu vyare murondoke kwa ivyo bintu hari abantu batabivyitaho cyane donc mariage babona kuvyara ubwo nyene umuryango donc kwagura umuryango kuri mwebwe narababajije ati hamwe uwo mwana atoboneka ni kwitegura ikintu ankoze yankonsequence nibaze ko mubivuganye bien avant bibabera ikigo canke bitababaza cyane ku nkuaho bibashikiye pas surprise nabaje ati muri hamwe ego muri umuntu wese agize mariage aritega kurondoka vuba na vuba nivyo babipfuza hamwe atoboneka plan B mwakoreshe canke mwaravyumvire mwarabivuganye vyagenze gute kuri mwebwe nawe byarimeze gute bon kimwe coco nukuri ndasenga icifuzo mfise nuko bene wacu abarundi biwacu two shinga imizi mu ijambo ry'Imana ryo tubera umutsima rikatubera itara ritumurikira mu mwijima rikatubera vyose kuko ijambo ry'Imana ni gitangaza uri jewe ndazi ko ibibondo bitangwa n'uhoraho vraiment bya bintu by'abarundi bavuga ati no kwanza imbere ko tujya kugira mariage ifo kundaba ko yayitwaye kwanza kwazo ivyo ego ivyo ntivyari birimo vraiment hama naho birafasha gato guca no kwishuri gato bikagufasha umva twakuranye imico hamwe wumva yuko umuntu yoba atavyara habaye ingumba mu bantu babiri itegerezwa kuba ari umugore no n'umugabo arashobora kutavyarerega ivyo rero sasa urumva ndashima Imana ko nari mvise ndabitahura sinshobora kuzana umuzigo ngo ndawutereke ku mudamu wanje no navuga ati ibi
umugisha abana n'umugisha kandi umugisha utangwa n'Imana kandi ngendera mu ijambo kandi ndizera ko Imana izoshitsa ico yavuganye nanje nubwo vyotinda urumva rero sasa nivyari byubakiye ati plan B atavyaye plan B izo binini nta plan B yari ihari oya ntaco twigeze tuyaga kuri ico kintu c'umwana gusa twaravuga tuti baje ni amen bataje naho ubuzima buzokomeza buzobandanya murinjiye rero mu bundi buzima ko mubana nk'umugore n'umugabo novuga gute nizihe ntambamyi canke hariho avantage ariko hariho n'intambamyi naho benshi badakunze kubivuga hari intambamyi mwahuye nazo mugo rugendo mwari mutangwe rushaje ego intambamyi ya mbere ni distance urumva sinari guheba akazi nkora twari guca tugiki donc urumva distance yarabaye intambamyi bien sûr ibyo kuza nkazomara ukwezi kumwe nkaca ngenda nkamara yanda 3 cangane ahubwo ndi mu bantu Imana yagiriye ubuntu bwinshi vraiment ko narashobora no kuronka ku gatiki nyuma y'amezi 3 abandi biragorana rero hari igihe byagorana ugasanga no ku kazi nubwo ako gatiki na karonse ariko ntibanyemereye kuza bigaca bigira nk'amezi 4 cyangwa 5 narigeze gushitsa amezi 6 yahora telefone ambwira ati nukuri inguwe urumva icyo cyarabaye intambamye vraiment ego ni intambamye gute mwaravugana kuri telefone kenshi gashoboka ndavyizeye intambamye kuri wowe zahabaye nizi intambamye burya kuvugana kuri telefone ntibihagije ushobora kuvugana kuri telefone urakenera ndavyite gute chaleur y'umuntu muwe muri kumwe mu discuter ugiye kuryama kuko urabona ngaha ko twibera hafi ya Tanganyika imbeho ari nyinshi umenye ko hari umuntu ashobora kugufumbatira basi naho bihuriye na telefone no kuri kw'Imana oya nawe intambamye yagushikiye uvuga ko yakubangamiye cyane mu ico gihe utanguye ubuzima bushasha niyihe utari wigeze ubona muri bwa buzima ukiri inkumi intambamye ya mbere yayivuze iya kabiri nayo ubugiye guhura no kubana n'umuntu mutarezwe kumwe mutakuranye ubu uri kuriga ubugiye mu buzima bwo kwiga anyige yige ukuntu ashavura bagatomboka atarabona aho umugore ashavura nanje ntarabona aho umugabo akankama urumva utuntu nk'utwo sasa muri fiançailles abakobwa baba bafise igicapo cy'uko vyama ari vyiza ariko mu rugo hariho vyiza hakaba n'utwo ndiko ndavuga aho mushwana birabaho hanyuma yo gushwana mukavuga uti pardon natwawe n'ishavu nashavuye mbabarira ibintu nk'ivyo nizo ntamba zo kuva mu busiribateri jewe nkaba ndi umugore w'urutonde wo gupanga utuntu twose turi ku murongo nawe akaba avuye mu busiribateri aza ibirato nkamubwira nti uzoza urabishira hariya hano dushira ibirato agacaza no muri chambre aho ndyamba agaca shira ikirato hariya nkumva no sara nanje ishavu rigaca rivyuka nkankama nawe agaca avuga ati ivyo bintu nibihiyumva nta utahurundi hari ibintu abantu benshi bari mariye batavuga donc bagomba kwerekana ko byose ari yamina ni gari habaye ikintu uvuga uti bwa bundi bya bintu birakomeye okay urumva twe turi abantu b'Imana nukuri kandi ijambo ry'Imana rivuga muzabamenyera kuvyo bama apana ku majambo bavuga ko urashobora kuvuga amajambo asosa muga inyifato igatandukana n'amajambo yawe oya bige byo kuvuga ngo vyamavyera nibiki barabesha nta ahubwo abazonyumva bamenye yuko nabareze vraiment ntiyagire couple nimizotubesha ngo ntibashobora guharira ikintu ngo bishiki hagira icyo batahurizako ivyo birabaho vraiment niba bitaraba uzoze kundondera urumva birabaho rero ikintu novuga sinzi ko no murega madame gato yego birashika ivyo yavuze nivyo vraiment ugasanga nashize ikirato hariya nibiki mugabo agacagira ishavu je nkaca nkanguka uragira ishavu ringana gutya gutya mugabo urumva si bya bindi bica bivuga bituma mushobora kugwana oya ni ishavu rya rindi uvuga nca nkanguka kenshi ndibaza
yo bishingira intahe ni kimwe mu makarite nababaye canke nabaye shoke ndanuma nza gusubira kuvuga ishavu ryaheze canke habonetse iyindi atmosphere ego icyo rero sasa kirabaho intambamyi iri mu ntambamyi arashobora gushavura nkabona ko yarengeje no munsi novuga ko ni imyaka itandatu mubanye niyihe ntahe muvuga ati iyi ntahe iri mu rugendo rwacu dutanguye mariage hari ntahe iri mu muryango wanyu mushasha mwafonze bimeze gute iyo ntahe irahari canke ntayihari twaraciye mu bihe bigoye nawe iyumvira umuntu yagize mariage afite 38 ans ucumara 5 ans atamwana uraronka byari ikintu kigoye cyane ego hamugabo nakomeje ukwizera araza kubabwira details zingene byatangiye guhinduka tumaze kwaplika ijambo tuti ahubwo abantu b'Imana bifata uku bagenda uku nubwo buri mu bigeragezo uvyifatamo uku nuku ariko icyo cyo cyarahabaye warabaye umutwaro udasanzwe ariko uyo mutwaro niwe waje guhindukamo intahe yego batubwiye ngo 5 atamwana muraronka donc murose ubu vuba byari bimeze gute cyo gihe mwakibanyemo gute twakibanyemo neza twarumvikana mugabo nk'umudamu mu rugo byarababaza cyane byababarizaho yabatahari numva ko kenshi abatari ngaha bandi ngaha je nyene n'umukozi niho numva uburemere bw'ico kintu niho numva ko mengo hari ikintu kibuze iyi nzu ingana guca irabuze umwana irabuze abana rero rimwe na rimwe byarambabaza cane hari n'igihe naba nicaye nko muri salo tukavugana kuri telefone akambwira ati rindira sindatandi ku kazi umva umenga isi yose iranguye ko ntahari nta mwana ntaki nkaca mfata nkiyore mfise nkayishira mu maso nkakoma induru ariko ijwi ridasohoka kandi mpejeje wacu umengo hari ahantu ndabishize ukamenga ndaruhutse nkaca nsubira mu buzima busanzwe nkakora ivyo nariko ndakora byari ibintu rero bibabaje ni nkaca kibazo watubajije ngo nizihe ntambamye ziri mu ntambamye nazo nyene ego ntizigabanya urukundo mugabo umwana araza vyongerereza navyo nsubiye inyuma gato muri zijya ntambamye hari akantu shaka gusurinya gato imyaka 5 ya mbere ni imyaka kuri couple igoye kandi myiza donc ubu uri kuriga umuntu nawe ari karakwiga mba nzi neza ngo iki naho ndagikoze aracana ndagikoze mugabo ntagikunda nawe akavuga ati iki kintu naho ndakigize sinzi yakabimenya ntabikunda urumva biba ari muba muri ko muri ariko nyuma mumaze kuva muri iyo periode mwamenyanye biba ari vyiza ndabikurije kuko nigeze umugenzi wanje yigeze kubimbwira wewe yararongoye amaze igihe arambwira ati imyaka 5 ya mbere ni imyaka igoye kuko uba uvumbura akantu utaruzi akavumbura kandi kantu nanje nkavumbura kandi uko rero nshengaruka kuri ivyo vy'umwana twaraciye muri urwo rugendo atamwana akampumuriza mbwaje nkumva wapi nakumva wavyaye nkavuga Mana yanje none je uzonyibuka ryari mugabo ndafise ukuntu vraiment Imana yandemye singira jalousie mu buzima kandi niyo bishitse nkababara mbabara nk'ufise ivyizigiro narumva umugenzi yavyaye nkafata uwa mbere kuja kuraba uwo muntu n'umutima mwiza ubinezererewe nkagemura ku buryo ngira ngo abo twaba turi kumwe bavuze ati bijya ntaravyara bavuga ati murabesha canke ngo tugire ibiganiro bavuga ivy'abana ce nkanya vya bindi
jamais ntivyigeze bimbako nanje naratera blague nk'umaze kuvyara kuko naramaze kubaka ikintu mu mutwe mana abana batangwa nawe bizogenda neza kandi niyo bitogenda neza aha hanze hariho abana benshi b'intabwa ninabona vyanse nzogenda aho kugira ngo nzopfe mu nzu nzogenda nzana umwana tumwadopte dutunga umwana nivyo ahanini mu rugo babonye umuntu atavyara canke urugo rutagira umwana babona umugore ko ari we atavyara ari we afise ingorane umugabo ahanini ntibamwiyumvira ivyo bihe bibayemwo gute famiye nta majambo ababanyi kwa famiye nta majambo ababanyi nabo si cane mugabo ntibibura abagenzi hariho abantuka wangumbawe hari uwigeze kuntuka apana ngo bambwiye apana ngo ni urusaku antuka bien vis-à-vis wangumbawe itavyara twari mu rubanza kwa kundi baba bakwizeye bakagushira muri organisation bakakuba ati iyi service ni wowe tuyishine ni wowe tuyihaye hama ndiko ndababwira uko bigenda ni abaje muri iyi bus umva twari twaduze ruguru ni abaje muri iyi bus abaribo bayisubiramo kugira ngo ntihaba akajagara umushoferi nje nari namurondeye akambwira ati ndakwinginze ntiturenze kuko ninahura na polisi bahana jewe wa mugore rero carahaguruka ariyadukiza aranuka hava no kuntuka ansimbirako nk'ushaka ko tugwana ndavuga n'ibintu birakatse ntashe mugabo Imana ibahezagire barya abantu Imana ibahezagire baratuma Imana ihezagira umuntu kubera abo nyene baratuma usivye no gutuma Imana ihezagira baragusunikira kukurondera Imana baragusunikira kukuririra Imana kuko ari igihe umuntu habaho yasamaye kavuga uti kameme naho nafise abana umugabo wanje arankunda naho nafise abana mu rugo ntamahoro ariko bene abo bantu bapeni niyo baje barakubabaza ku buryo bagusunikira kukumva yuko ukwiye kurondera Imana ukwiye kuririra Imana ukwiye gushaka igisubizo cyo gihe naraje ndarira ndabimubwira ntiyari ino hama ndabaza Imana ngira by'ukuri wandemeye ubu buzima nivyo ushaka kwiki urumva rero warumbwiye intambamye nizo abantu baragutuka abantu bakwita amazina bashaka nje gituma nakubwiye nti ubu sinkiri Cynthia ndi Maria mwivyo bihe wewe navuze ati hanini babona umugore ko ari watavyara kwa hatuka umugabo ntibigera bamubona wewe ivyo bihe wabibayemo gute ubona madama atavyara canke waramwiyumvira ko nawe kugira vuti ukavuga uti umuryango kumbura bibaza ko ari butavyara ikibazo cari hehe mbese rero novuga yuko nukuri Imana yarampezagije famiye nziza famiye yacu ntitunze cyane nta bintu by'igitangaza bihari famiye yacu no mu bukene bwacu nibiki twamye dukundana nta muntu muri famiye vraiment novuga ngo yarigeze ambera umuzigo canke yiyumvire yuko nahushije kubera ko tutararonka umwana oya mugabo mu bagenzi nibo ubona ko bafise umutwaro umengo baremerewe n'umutwaro batikoreye Toni Jamari deja tubizi ko yagize mariage atevye akaba atararonka kana bamba ariko baransengera rero ego bansengera cyane gose ikibazo mwagize cyo caratumye hari ibintu byinshi mwize canke hari ibintu byinshi mwubuye hari ikintu mwubuye mwubwo buzima mwari mubayemo isomo twahakuye niriki bantu b'Imana barundi kazi no gwaruka go mu Burundi n'abandi kwisi yose hari ahantu ushika ivyo wasomye byose bigahera ivyo wize byose bigahera ivyo utunze byose bigashikaho bitagira kamaro
hari ahantu ushika imbere ukabona harirabura, inyuma harirabura, ino hakirabura, ahantu hose hakirabura. Aho hantu umaze kuhagera uzobigenze nkuko nabigenjeje. Nahindukiriye Imana, ndavuga ni Imana. Sinahindukiriye Imana ngo ndayibwire Mana umpoye iki, eka Imana ni nyarukundo ntakiguhoye, ahubwo wewe fata amasezerano, ijambo rivuga, fata amasezerano yawe, sivyo, uyavuge uyaproklame, hama Imana yikorere. Maze kugera aho hantu niho natangiye kwiyumvira, none ubu ndujuje imyaka 43, mvega narugara imiryango yose n'amadirisha ntiyagira umuntu anyumva, ngaca mvuga Jesus urambona mvize 43 nabimeze gute. Maze gushika muri ico gihe natanguye kuvuga ijambo ry'Imana, bimwe twasoma ndagibwira cyane cyane amajambo yakomeje kuza n'amajambo ya Yona amaze gutumwa n'Imana ininewe, hanyuma akanka gukora ivyo Imana yamutumye, mugabo sivyo, agateregwa mu kiyaga, urufi rukamumira, hakagera igihe ari mu nda y'urufi. Ayo majambo yarankoze ku mutima bikomeye, ukuntu yasenga ari mu nda y'urufi. Ntiyavuga ngo ubuzima bwanje buhereye ngaha, uzokwakira ubuzima bwanje mu ijuru, jewe ivyanje byaheze. Oya, yavuga amajambo akomeye, yavuga ati nubwo ndi ngaha, amajambo y'Imana avuga ngo naterewe ibwina mu kiyaga, ngo mugabo nzosubira kurenguka mu ngoro y'Imana nzanya amashimwe. Murumva ico kintu abantu b'Imana yarazi yuko Imana yizera itananiwe kumukura ibwina bw'ikuzimu, yarabizi. Ayo majambo rero natangiye kuyibwira ndi mu nzu nzunguruka, mvuga ati Mana, ahubwo jewe singiye gusenga nk'abantu basenga batari mu ijambo, ngiye gusengera mu ijambo. Mana, umwana uzompa azoba Samweli, azokora imirimo yawe, ahubwo munyarutse atangure kugukorera. Nayo majambo natangiye kwatura, mvuga ngo sinzokugwa n'isoni. Umugororotsi w'Imana nubwo yotemba nazoshika hasi, ntangura kwibwira ubutumwa jeje nyene aho ndi, mvuga nti uko situation yanje imeze, ahubwo uri kurankorera intahe. Ndabizi ko ngiye kubivamo, nzokwitwa se wa kanaka, sinzokwitwa ingumba mu izina rya Yesu Kristo. Mwumva rero natangiye mvuga gute, hamwe ubona yuko ata solution ufise, hamwe amajambo yawe yakamye, hamwe icyo ufise cyose ataco gishobora kukumarira, uhoraho araseruka akakubera Imana imbere y'abantu bose. Azoguteturura rero, ni waba uri mu mwijima wicura burindi, azogukurayo kandi azoguteturura. Reka tuje kwa Cynthia, nawe nikiye kintu wubuye mu bwo buzima? Mu myaka yose nababwiye ko nakijijwe mfite 13 ans. Mu myaka yose namaze nkijijwe, ntahora numva canke nkaja gusenga bakamvugishwa ko bakambwira amasezerano, mugabo sinahora ndabiha agaciro ngo mbone ko ari ibintu nzokwama nibutsa Imana, ngo Mana waravuze ngo. Rero burya ikintu cyose kizamo kugira ngo kikwigishe. Hama rimwe hariho umwana w'umukobwa mu Rwanda yahoraza akankorera isuku, yari umurundikazi nawe, yari afise abana 3, nta mugabo yari afise, akankorera isuku akamfasha, hanyuma kamuhemba. Amugabo yabikora afise umutima mwiza, akabikora ambwira Imana izongerera neza, fise amasezerano y'Imana. Je namuraba nk'umwana w'umuntu, mu mutima nkavuga nti iremeshe vra ivyo, akambwira amasezerano y'Imana akomeye ku buryo mvuga nti ivyo bintu bizoba kuri wewe, nkumva ko umengo ariko ariremesha. Hanyuma igihe kimwe mbona umugenzi wundi yamupostinze, umva haciye imyaka myinshi nitukiri kumwe, ndamubaza ni uyo ni naka, ngo yego. Niwe yarongowe n'umuzungu? Yego. Acarambwira ati si reka ndaguhamagara ni ntahende. Acarambwira ati si n'umuzungu gusa, niyigeze arongora, si umudivorce, si iki,
yagumye ari umusiribateri Imana yamurindirije wa mukobwa ndavuga ni urashaka kumbabaruka amanimero ziwe asharaziba ndamutelefona ni ndakwinginze shingire nawe kuko vyaciye bisubiza inyuma kuko yahora bimbwira Imana yarambwiye kwizongirira neza Imana yarambwiye kwizonkorera ubukwe bw'igitangaza nawe wamuraba nk'umwana w'umuntu kwa kundi turaba umugani wa Samweli bamuzanira abahungu bose bo kwaba akavuga ati oya vraiment niyo wumva Imana n'uyu nyene siga amavuta ati suyu nanje ndaramuraba avuga ni wewe nyene wewe hamaca arambwira ati Cynthia wumfise urugo mfise umugabo umuzungu umunyamerika turabizi ko akazi kanje nakora niho namukuye sinabaye umukozi wiwe hamubuke haheze iminsi arambwira ko yanshimye anshingiranye n'inahe n'ibintu birefu bica biranyigisha nkuko yabivuze nk'uproklama ivy'Imana iba yarakubwiye ndavuga kumbe vya bintu vy'abakizwa niko bikora imyaka yose sinigeze ndabimenya Mana kumbe nanje warambwiye uku nanje ntangurira kuzandabivuga ntangiye kuzandabivuga ndabishira mu ngiro igihe kimwe mbona umugenzi wanje twakuranye wa undi yanjanye mu gakiza umwe yanjanye muri ya eglise ati nuzusubira kuzura uragenda kuri Saint Joseph urazi kugwaye nta magara ufise Saint Joseph ni kure burigira hajya hafi agakiza mfise ndakamushimira umugani we tuzoza uranshimira nije nakujanye kuri Yesu ndamushimiye cyane hama afise inda mbona inda yiwe vraiment irabereye ijisho mu mutima ndavuga ni Imana ngira nkora ikintu c'ubusazi mwisi y'imwemu kize gukora fata amakanzu ane ndagenda ndamushira muhiriwe abiri meza ndamubwira nti aya makanzu ndayakunda kandi nayo abantu bafise inda bisanzwe je iyo ndayambaye simbegwa nkuko uberewe rero ndayakuzaniye sindakugabiye ndagutije ndamubwiye ndasurinye ndagutije niwe heza kuvyara uzoca usubiza nambare kuri ayo mavuta yawe yinda we umva ngira ngo ntiyavyumva cyane ivyo ndiko ndavuga camva ngaho ndamuha abiri camva ngaho nje no kuwundi muruko nyene naho nyene wewe nabikoreye mu mutima sinamubwiye ariko uwo wundi we naramubwiye haheze umwaka umwe naranibagiye na ya makanzu kuko yaravyaye havyariye ndavuga ngende ndamubwire ngo ngoma nagumane hama naratwaye inda igeze ku mezi nk'atatu abantu batarabimenya ndavuga none naramubwiye ko namutije reka ngende rero ntiruri ivyo namuhaye ndamuhamagara ndavuga ni uri muhira hari no mwijoro 2:30 afise atatu atiye ngurahaje ntiye ngurako bwije ntindaje ni kandi sininjira ndaguhamagara usohoke ndagenda cyamwe ni wona narakubwiye ko nagutije amakanzu kutansubije aratwiga ngo naravyibagiye noke nti mu bisanzwe sinari kukubwira ngo yansubize mugabo ico nashatse cabaye ngarukanira rero nanje nambara canda mushingira intaye yicatumye ndabikora Gusenga vyakweri niko vyageze niyego ni mu mutima naragambiriye hari indirimbo kera nkikizwa twahora turirimba yavuga ngo da niyaragambirira mu mutima we kutaziyandurisha ikintu icari co cose cibwami ni nanje we naragambiriye mu mutima ndavuga nti izi mpuzu Mana ndazimushiriye umbabarire iriya ndafise niyamara kwambara nanje nkambara bizobe transfer kwa kundi Bikira Maria na mwene wabo baramukanije abari mu nda batangura kuganira hambwa ati Cynthia mayintaye ni burya nico nabikoreye inshuti yanje ni kuko amafaranga yo kugura amakanzu ndazi kuri bossi wowe uri muka bossi
sikindi nabikoreye nariko ndihanurirako urazi ko na chambre navyariyemo ariyo nasanze bampaye nawe yari yaravyariyemo sasa subi nyuma ariko urambaza ati ni giki wubuye nivyo nubuye kumva narakurikirana ibiganiro nk'uko mwaje amatemonyage atandukanye narakurikirana ibiganiro vy'amakouple ku buryo nasanze Imana ntishobora kuguha ikintu itarabona yuko uri mûr ico kintu hageze yuko ugitora naratahuye yuko Imana ntiyantebereje kindi yatebeje kugira ibanze inyigisha barera gute bakominika umwana gute nivyo ico kintu watubajije n'ukuri urazi ko nari ntangiye kuja mu mavuta yo kuvuga byinshi cyane mugabo nta mafaranga bisaba gusa kwizera hanyuma ukato nubona amarira y'umuntu ntahindura umugambi w'Imana n'ukuri nubwo urarurarira ukararurarira ukazindukurira ntibihindura umugambi w'Imana mugani wayibwira uti Mana waravuze ngo abakwizeye bose ntibazokogwa n'isoni Imana ikivuga ati aha uyu rero sasa uyu yamfashe sinshobora gucaruka Imana yacu niyo kwizigirwa ninde yo kubwira ngo twarihanganye turaba harabayeho nibihe byo kurira hari gihe madame yahora jana mu cyumba je ngibaza ngo ariko arasenga kumbe ariko ararira ivyo bihe birabaho mugabo ntazogukoza isoni ni wamwizigira ntazogukoza isoni akabazo kanyuma mu kurangiza muba mwarigeze musengera hamwe kubwo hari gihe umumama usanga afite ibibazo uvuga ati uwo n'umutwaro wiwe ivyo je ntibindaba umupapa usanga ari guhangayika umwanya wo gusenga ntawaronka muba mwarigeze kuronka umwanya wo gusengera hamwe mumve ko ikibazo ari ca mwese atari wewe canke atari we donc muri hamwe iryo banga canke ubwo buntu muba mwarabugiriwe mu ntango ntitwashotse tubimenya sinavuga ngo tubitahura tubimenya kuko ku munsi uko turushaho kwegera Imana niko turushaho kumenya ico Imana ivuga kuri twebwe uko turushaho kugira inyota n'inzara byo kugororoka nikirushaho kutwibira akabanga tibujya rero wosenguka kuko mwemu yera ni watwibutse uko dukwiriye gusenga rero iryo banga nitwigeze turimenya umunsi umwe nkurikirana umumama umwe yaje kuri eglise ariko aratwigisha adushingira nawe intahe y'ubuzima yabayeho kungene abo tugwana nabo atarabinyama n'amaraso ari mpemu mbizo mu kirere atubwira uko bakora uko umukristo umugeni w'Imana akwiriye guhagarara atubwira uko amakouple akwiriye gusenga bari hamwe yarabivuga nkavyumva kabiri ku buryo uyu ntiyarahari yaje asanga ndi mu masengesho kandi vraiment ibihe vy'amasengesho vyo kuvuga ngo jeune prière nabiheruka kera ariko nsubira kwibutsa kumbe ndatangura gusenga ariko ntariko ndasenga ngo Imana iduha umwana ahubwo nsenga mvuga nti Imana nyuzuza inyota n'inzara vyawe ni wabima ubime mugabo ndashaka ndumva ndakunyotewe wewe kuko hari igihe umuntu akizwa mugabo agasigara ameze nk'umunyedini asigaye agenda muri eglise akakora imihango yose y'idini ariko numva ko ntagikeneye ivyo numva ko muri jewe ndashaka kagakiza umuntu agikizwa ya nyota y'umuntu agikizwa ya nyota y'umuntu agikizwa nasabe ibintu ahubwo aguma asaba Imana ndashaka kukumenya sinzi ko ivyo bintu vyahora bibashikira mwebwe ugafata 40 jours idafise ngo Mana ngo ndashaka promotion mu kazi ngo Mana ndashaka umwana ngo Mana ndashaka umugabo ariko ramasengesho avuga ati Mana ndashaka unyiyereke ndashaka kukubona ndashaka kubona ubwiza bwawe ni wo mutwaro nari mfise kandi Imana ni nziza cane gose
ijambo ry'Imana riravuga ngo nimwitwararike ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, ibisigaye ni inyongera. Ico gihe igihe nitwararika ivy'ubwami bw'Imana, mwumva ndakuye amaso ku bindi vyose, nitwararika ubwami bw'Imana, nitwararika kumenya iherezo ryanje. Mbega uno musi Cynthia yopfa yojaye, mbega uno musi impanda yovuga ya Kristo no mwitaba no musanganira. Ico gihe igihe navyitwararika, nico gihe na Yesu yaje yitwararika ivy'iwanje, araza arabikora, ntariko ndabivuga cane, ariko ico gihe twari tubihurije ko numva Cynthia mu mutima sigaye narakiriye Mana, nubwo wombwira uti nta uzoronka no vyakira kandi n'umutima ugukunda. Ico gihe nico gihe natangiye kumva umunezero wagakiza. Rero kagakiza ka mbere nangura kumva ndi mwishengero ndishimye ndanezerewe, handi abantu bambona nk'umusatsi. None uyu mugore nibiki? Abantu bakabona ndiko ndarira ko kundi yabivuga, ati sha n'umunyabibazo buriya nta mwana afise, ariko sinaba ndiko ndarizwa n'ivyo bobo bazi. Narumva ko wona ndakunze Imana ku buryo ndayibonye no yihobera. Nico gihe Imana yaraje ikatwishura, ca ndavuga ne kumbe Mana wewe urateye ubwoba. Kandi igihe cyose tutarabona ivyo dukorera ntituzotahura ijambo ryawe. Nico gituma naciye nawe iryo jambo rivuga ngo nimurondere ubwami bw'Imana no kugororoka, ibisigaye bitakuya mu bitafuti. Wayitwararika kuvuga uti uno musi nabesha, yo Mana mbabarira, wumve ko ico kintu wakoze kiguhungabanije. Mana naravye nabi, Mana nasuzuguye uriya muntu, namufasha minenegwe. Igihe cyose uzokwitwararika aho wakosheje, amaraso yawe anyeze, mbabarira. Nico gihe n'utuyira twose twagiye turugara, tuzogenda twuguruka wisange uri mu nyishu, akubaza ati none vyavuye, nawe uyoberwa aho vyavuye, kuko wakurikije principe y'Imana idusaba. Reka ugire ko ubwira aba mama bafise ingorane nk'izufise canke batarashika aho mwageze mugira ngo mariage kumbure vyo bashikira, akajambo batekerera nakahe mu kurangiza. Ikintu ca mbere cambabaza muri runo rugendo twababwiye gose, igihe cyose vyashika nk'umwana w'umuntu nkihebura, nico gihe nababara nk'uwaguye. Urabona iyo umuntu yakoze icaha, urabona kuryo ubabara, nico gihe nababara kujya, kuko birababaje kutagirira confiance umuremyi wawe. Uwavuze ngo baho ukabaho. Naciye nahura igituma Abraham Imana yamugize umuntu watari, uno musi tukaba tumwitirira kubera kwizera gusa ico Imana yamubwiye. Rero abo bantu bose boba bariko baraca mu bigeragezo bitandukanye, mu bikomeye bitandukanye, kuko ikigeragezo cyose kirajyana. Je nshobora kubwira umuntu iki kigeragezo ntacumve kuko atazi uburibwe bwacu, mugabo ugasanga hari uwundi nawe afise ikindi kigeragezo nawe kumva ko gikomeye nanje akimbwiye sindagitahura. Mugabo ikigeragezo cyose wowe urimo nuzotivyizigira, mwijuru hariho Imana, kandi haro nibibondo hari uvuze akantu keza, uvuze ngo kandi hariho nibibondo. Niyo nahishuriwe rya sengesho rivuga ngo dawe wa twese wo mwijuru. Mu bisanzwe abakizwa ni bari hagaciro, mugabo jewe rijya sengesho nararisenga nka ridevelopamo ibintu vyinshi cyane. Ubwami bwawe nibumanuke buze. Mu bwami bw'Imana hari ibibondo, mu bwami bw'Imana hari akazi, mu bwami bw'Imana hari abagabo beza, mu bwami bw'Imana hari abagore beza, mu bwami bw'Imana hari vyose. Amen. Reka tuje kwa papa hano atubwire novuga gute gukurikira. Hari ibihe waciyemwo kumbure, hari abantu bariko barabicamwo canke abantu bazobicamwo, ntimuri abambere kandi muri n'abanyu biracariho. Akantu ka mbere wababwira canke impanuro
kugira ngo ugire ico batekereye nk'umupapa? yavuze ngo ntibatakaze ivyizigiro, nanje nokongera ko mvuga ngo ijambo ry'Imana barishire mu mutima, hama mu bihe ngibi bigoye barisohore ribaremere ibitangaza byabo. Nukuri jewe ndibuka muganga yarigeze kuduha amaraporo, nubwo tutobijamo numva twahejeje, yarigeze kuduha raporo avuga ati ndabona nagerageje kubandikira imiti mufata nibiki, ariko ndabona ko bitiriko biragenda neza. Uyo munsi docteur atubwira gutyo, niwo munsi nirevolta, navuga ati aha, ko ata solution yabonetse kwa docteur vyanse, solution igiye kuboneka ku Mana rero. Nukuri hariho umuririmbyi yitwa Ron Kenori wo muri Amerika, niwe yigize kuririmba indirimbo avuga ngo raporo ya shetani irahari na raporo y'Imana irahari, cagura sha wewe uzocagura ihe raporo. Ndavuga ni je ncaguye raporo y'Imana. Ndamubwira madame nti nukuri nubwo yabivuze kuriya ego birashoboka, muga nta kibanza ndabihaye mu mutima. Ntubona ukwizera kumeze nk'ibintu by'ibisazi, uratura ibintu ubona ko bose bakubwiye ko bidashoboka, n'isi n'ijuru bikubwiye ko bidashoboka, wowe uvuga uti birashoboka mu izina rya Yesu. Nobahanura yuko ni wagera ahantu ubona ko atanyisha ufise, inshuti yanje, uhungira kuri Kristo, hungira kuri ku Mana, kuko irashoboye. Kuko n'abantu washaka barashobora no guterateranya amahera bakayaguha, muga ntibashobora kuguha ibibondo. Barashobora kukurihira indege, muga ntibashobora kuguha ikibondo, ariko Imana ishoboye kuguha icyo umwana w'umuntu adashoboye kuguha. Arakantu mama akunda kuvuga ngo Imana irafise pièce de rechange. Ikintu cyose kiri ku mubiri wawe Imana irafise ikintu, donc kukirepara kigasubira kigakora. Ego, reka ngire ko ndabashimira ku kanya mwaduhaye, hari byinshi mwahevye, ariko muravuga ati reka tubahe umwanya. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Sisi nawe urakoze, mama Liam. namwe murakoze. Tubabwira ngo turabakunda cyane, mugerageze uburyo bwose mushobora gupartager iyi video kugira ngo ishobora kugera kure cyane. Harimo inyigisho nyinshi cyane, hari ibyo tutari tuzi twamenye, kugira ngo mugenzi wawe abimenye kandi abimenyeshe na mugenzi we, kugira ngo dutezanye imbere no kwigishanya. Kandi turabakunda cyane, mugire subscribe na share na commentaire nyinshi. Ico mutamvise ico mushaka kubaza barabishura, bazora video n'amakommentaire bazishura, kugira ngo tubandanye dutahuzanya. Bizu.